Mwaramutse mwese naje ngo tuganire nje kubashikiriza ubutumwa gende kwizina rya Hakizimana Deo batazira Kireko umukinyi wa Ninde yamenyekanye mu biganiro byinshi bidasanzwe kandi byigisha bihanura abene gihugu. Ni muri iyo ntumbero rero naje ngo tuganire namwe. Ubu rero ikinzanye naje ngo tuganire ikiganiro cyo gufungura neza kugira twirinde indwara zijanye no gufungura nabi. Hariho benshi bibaza ko bariko barafungura mugabo ugaca usanga ifungurwa bariko barafungura nta kamaro zibagirira, bigatuma uca usanga kumbe bagwara bakavyimba amatama. Kubera iki? Uca usanga barya bafungura imfungurwa z'ubwoko bumwe ukamara nk'umwaka wose, uhera mu kwezi kwa mbere ugashikana mu ndi mwaka uri ku bijumpu, ibiharage, imyumbati gusa, ata kindi kintu canga. Wumva uzo uri kurafungura neza, bituma yuko muri wa mubiri wawe uzoronka akanovera kugira ngo uvyibuhe. Rero ndababwire kugira dufungure neza twiyumvire ntitwame ku mfungurwa zimwe, duhindure buryo umuntu yari karafungura ntiyo kwama ku mfungurwa imwe. Urashobora guhindura bimwe kugira uzuracanga. Tuvuge hari imfungurwa twita ntanga nguvu, ndema mubiri na nsanganyangaburo. Imfungurwa ndema mubiri zigizwe n'ibinyantete, ibiharage, ubwishaza, ibiyoba, intuzi ntengwa n'isoja nazo zirimo. Hama rero ntitwibagire inyama, amagi n'inkoko washaka mu nyama zirimo, hanyuma ifi n'indagara navyone birimwo muri izo mfungurwa ndiko ndadondagura. N'ibindi dushobora kuronka ntarinze kudondagura amazina. Imfungurwa ntanga nguvu zigizwe n'ibigori, ingano, uburo, amateke, umuceri. Ibyo byose biri mu vyigwa ntanga nguvu, hamwe n'ibihingurwa. Umutsima niyo ya myumbati nababwira, niva mu ntuzeye kandi kavamo n'ubuswaje. Umuceri uri mu ntanga nguvu, ibijumbu, amateke uri muri ntanga nguvu. Navyo nivyo twirimira. Hariho ibyo twita amatugu, ibisunzu navyone birimwo, igitoki, amavuta y'ibigazi, amavuta y'amahoke, amavuta y'inka. Nazone murazi ko amavuta y'inka akomeye cyane, atanga inguvu ku mubiri w'umuntu, bigatuma mbere no kunonoka. Ntitwibagire isukari, imisigati. Hariho benshi babona umuntu ariko arahekenya umusigati ugaca usanga bariko baramutwenga, ugaca usanga ariko aramwa isukari nko mu cayi, bariko bavuga ko menga wewe n'ibintu bimusosera gusa, batibaza yuko bifise akamaro. Ibyo byose nibiri mu mugwi w'imfungurwa ntanga nguvu. Imfungurwa nsanganyangaburo zigizwe ni isombe, irengarenga, umusoma, umukubi, amashu, intore, n'ibitika birimwo,
ibitikatika bijya by'amateke nabyo n'imboga, ibishayoti biri mu ntuze mu ntumbero y'imyungu murabizi, ni ibintu byoroshe, ibizinu, imyungu, ibitunguru n'imibimba ijya y'ibiharage. Ya mibimba y'ibiharage yikaranze neza ifise akamaro mu bintu. Je narabikoreye mu ndabizi kandi narabifunguye ndabizi. Ivyamwa, indimu, imyembe, amapapayi, imicungwe n'indimu zirimo, amavoka, amasarasi, amatakafero, pasteke n'amafenesi. Muri izo mfungurwa nsanganyangaburo zifasha umubiri kwikingira indwara kuko zirimo ibyunyunyu n'amavitamine umubiri ukeneye. Tuvyigisha abandi, hariho benshi kumbere batavyumva mugabo babimenye nabo. Mbe ni kuki twiyumvira yuko mu muryango umenga byokorwa n'umugore gusa? Twebwe abagabo nta ruhara tubifisemo, dutegezwa kubiyaga tukumvikana n'umufasoni mu rugo muti mbega uno munsi dufungure gute, biraza kudufasha. Ivyo navyo nivyo tukwiye kuyaga turi hamwe. Nagira ndangirize ngaho ndababwira abana batarakwiza amezi 6 ko kizira kubafungurira izo mfungurwa kiretse ibere ryonyene. Namwebwe abavyeyi murabizi, benshi muragenda kwa muganga ku masantere de sante bakabibabwira mukabikurikirana. Ibi mpejeje kubabwira n'ubutumwa ndiko ndashikiriza kugira mu vyumve, hanyuma namwe muze mubigendere, muze muvyigishe n'abandi batashitse ngaha. Murakoze cyane, mugira amahoro.